mwaramutse namwiriwe bivanye wese atumbereye canke umwanya abone ko kino kiganiro ndanabashimira abantu musanzwe mudukurikirana biradutera intege mubandanye kandi mukurikirana ibiganiro vyacu mubisangiza n'abandi mu gihe ubonye ko hari ico byoterera abandi. Ubushize twari twababwiye ko hari ikiganiro tuzokora kiza gushimangira ikiganiro twakoze twerekana ubuzi dukora n'intambwe duhura navyo n'ingene ubwo buzi tubukora nabi bikarangiza vy'ukuri tumaze umwanya munini tuko turakora mugabo ataco dushitseko. Uyu munsi rero naje kubereka uburyo dushobora kuva muri no buzi tuko turakora tukaja mu bundi buzi bumeze neza ku buryo umuntu ava mu novuga ati kwirukanga azunguka nk'umuzingi mugata afise ari karaja ahubwo umuntu akafata inzira imwe irangura ifise ahantu iri kiraja. Rero ndifashisha igitabo c'umwanditsi gitwa Robert Kiyosaki nonagira ko mbere ntumira abantu baba batarasoma ico gitabo ni igitabo citwa Père riche Père pauvre Rich Daddy Poor Daddy ni igitabo mu by'ukuri no kwita nka Bibiliya y'umuntu ashaka gukora ibi vy'urudandazo canke kwiteza imbere. Kuri we avuga ati hariho uburyo bwo gukora amafaranga. Uburyo bwa mbere n'amafaranga uburyo bwa mbere ni wewe uri gukorera amafaranga. Uburyo bundi bwa kabiri ni amafaranga agukorera. Amafaranga agukorera. Muri buno buryo bubiri mvuze hano musanze bugabiyemwo novuga ati imice ine y'abantu bakora ubuzi. Muri iyo mice ine y'abantu bakora ubuzi birabungiza amafaranga aravugamwo kino gicapo yacise le cadran de cash flow. Ubwo buryo bune na cash flow. Uburyo bwa mbere nubwo yise abakozi. Abakozi ni babandi batonda bagakorera umushahara. Uyu muntu yiyumva neza mu gihe yatonze ku kazi akabazi ko kumara y'ukwezi hari umushahara umurindiriye. Aba bantu nibo benshi bagize igitego nyamwinshi c'abantu kwisi nzima. Ni benshi kubera iki? Kubera ko amashure yashizweho kugira ngo areme abantu benshi biyumvira gutyo. Biyumvira kurondera kwiga amashuri meza bakaronka amanota meza hanyuma bagenda bakaronka akazi bagakorera umushahara. Aba bantu umwanya wabo n'inguvu zabo nizo bakoresha kugira ngo bace amafaranga. Ni kuvuga kugira ngo bace amafaranga menshi azokoresha umwanya munini n'inguvu nyinshi. Aba bantu iyo adakoze ntahembwa. Hakaba n'ubundi mugwi ugira kabiri yise abikora utwabo. Abikorera utwabo. Uyu mugwi w'abikora utwabo nabo n'abantu navuga ko si benshi cyane ariko n'abantu baba barambiwe n'umugwi wa mbere hagati ifoko nikora twanje. Aba bantu biyumva neza mu gihe ariko arakora utuntu twiwe yikurikiranira ido nido. Mu Congereza babita the do it myself. Ni wa muntu akanakora kikwikiniranira kuva hasi gushika hejuru. Aba bantu nabo nyene itandukana n'abandi nuko tuntwara ariko babyikorera barashaka kuziza amahera menshi gusumba aba rimwe na rimwe. Ariko kandi harashobora kundi ariko n'abana bantu ba mbere aba ba kabiri kugira ngo nabo bace amahera menshi umwanya wabo n'inguvu zabo nizo bavunja amafaranga. Adakoze nawe nyene ntaco haronka. Iyi migweri ibiri iri muri mugwi wa mbere bamwe bita aba bantu bakorera amafaranga. Aba bantu babiri nibyo bintu byambe bahuriye ko yuko bose bakorera amafaranga umwanya wabo ari bavunja amafaranga iyo batari ntibaronka.
ndatanga akarero kuri umugwamba w'abakozi twovuga umwigisha, turavuga umuganga, turavuga gukora mu biro, gukubura. Hamwe mu wa kabiri turavuga abantu afise butike yicaramo akagenda kubura agakora, afise salon de coiffure agenda akicaramo akamwe abantu amakugura agataha. Umumotari tukavuga n'umuntu yabanyonga nk'imodokari ikaba ari yiwe, nabo nyene ari muri uyu mugwi. Ubundi mugwi ugira gatatu nabo yise aba businessman, no wita aba gwiyemeza mirimo. Gwiyemeza aba bagwiyemeza mirimo nabo n'abantu biyumva neza igihe bafise umugwi w'abantu bariko bakorera. Ntibakunda gukora bonyene, baba bashaka inyisho yo gukora bari kumwe n'abandi bantu, niho yumva atekanye. Aba bantu ntibinakenerwa ko arinda guca ubwenge cyane kugira ngo akore ivyiba, ahubwo wewe yitaho kurondera abantu bamushungiriye kuna mushunja mbere kugira ngo bashobore kumukorera ahari cyangwa atahari. Bana bantu barangwa imbiyumva barangwa nico bita liberté, kumva ko batekanye mu gihe bafise ibintu bikorera bakorera abantu bakorera bahari cyangwa batahari. Ikica kibaranga hanini ni kintu yita leadership, abantu bazi kuganiriza abantu, kugira imigenderanire myiza n'abantu no kugira ubucuti bwiza n'abantu, ari cyo gituma baca baronka abantu bashaka gukorana. Uyu mugwi rero ni umugwi wanashima ahamagarira abantu benshi ababandi bamwe mu Rwanda navuga kwihatira cyane kuja muri uno mugwi. Umugwi ugira kare nabo yise aba investisseurs nzi ko bita mu Kirundi kwere ndacyanditswe nyene mu makomantere muzombwira iterme umuntu ushaka gukora ikigango asigure investisseur. Aba aye bobo biga uburyo ni kuvuga n'abantu batora cyane ibintu byeke amafaranga, biga uburyo amahera yabo aguma bakorera. Aba rero basanga kenshi bakunda kwifashisha abanye bano bambere gushiramo imitahe aricyo bita ama action, akaraba ishiramo rimeze neza kuri abantu bakora neza gakwitamo amafaranga. Kandi aba bantu n'abantu bazobereye cyane ingene amafaranga akora ku buryo bashaka gukoresha amadeni kugira ngo bace yande amafaranga, bakoresha n'amahera y'abandi na yabo kugira ngo bace amafaranga. Abantu abo nyene icyo barakunda abana bagira gatatu nuko abantu biyumva bashaka liberté, biyumva neza mu gihe bari libre, afisa amahera ariko aramukorera, abantu bakora mukorera mugabo we yibereye ahantu yitembera yicariye. Iyi migoro ibiri uwa gatatu n'uwa kane uri muri wa mugwi wa mbere twavuga w'abantu uburyo bwo gukorera amafaranga abantu amahera abakorera. No kuvuga rero iyo tuvuze umukozi tukavuga gwiyemeza uwukora twiwe, tukavuga gwiyemeza mirimo cyangwa investisseur, tuba tuvuze umuntu nawe rero ni cyo kwita mu Gifaransa personnalité ni mu kintu bavyita ngira ngo ishuri twabwita ngo kandi kamwe nibaza ko kuvuga amaranga mutima. Umukozi n'ingene yumvira n'ingene yiyumva nk'umukozi nyene, nico gituma nagenda avuga ko aba bantu aba yiyumva neza mu gihe aziko tunda kukazi akaba umushara mu kirindiri. Ubu naba kumva ko yumva neza afasa amahoro mu gihe ibintu ari watwikorera twose akatwikikiranira idoni. Ubu naba aho yagira gatatu nanunga akiyumvira ko akuyumva neza mu gihe afise abantu bariko baramukorera bakorana ahari cyangwa atahari. Ubu naba kumva kamere bariko baramukorera atangwa nyinga. Ni kuvuga umwandisa duhanura ko abantu twokwiga uburyo umukozi yiga uburyo aja muri mu kugira gatatu. Uyu nawe ukora twe nabo nyene kiga uburyo aja mu wa gatatu cyangwa wa kane. Ariko rero uwo mengora byo kuri kino gicapo womenga biroroshe kuva ugasimbira mugabo biragoye cyane kuko ntushaka kuvuga guhindura ngo mva hanze hano utavuze guhindura imyitwarire, utavuze ingene umuntu yiyumvira. Ari nacyo gituma kibigora abantu benshi mu gihe byaka karumve nkava hano muri kuri twanje nkacenga nkagira ngo munje hamwe n'abandi bantu dukorane. Iyo ngiyo ntabanje guhindura ingene yiyumvira n'ingene mbona ibintu, nzoshikino nzoguma mwana intambamyi zituma muguma mbona ibigeragezo kubyo numva ko no kuyumva neza ngarutse ahandi nk'utuntu nigira nukurikiranira. Niyo rero ngone twebwe hano rereshe bagira kuko umuntu arashika nkagakorera undi muntu
akaronka udufaranga avuga rero reka nanje ngira kandi nyine wa mugenzi wanje yakora agaca agenda kugura akaduka akuguruye arabona aho nyine ko bidashemeye ukavuga ati agwaye gaca kugara atashe mu gihugu bizogenda gute gaca kugara gaca avuga ati reka rero ndira bagenda twicane duje hamwe amaze gana bagenda bakicara bagaja hamwe bahura nabo bose bameze kunyene ubwo binagoye cyane yahuye bahuye araba aye ngo bagira baba nuko vuga aba bantu bazobona n'intambamyi zihuye ku kuntu batumva ibintu kumwe batiyumva kumwe ari nacyo buryo usanga benshi bacarusambura bagasubira hahandi hano kubera ko hari ibyo batabanje gukora imbere yuko bavaha nivo mende majambo ufashe ubikorora ubukora akazi n'uyu twavuga ati nk'akarero ururimi ngo ruse n'ikirundi uravuga ikirundi unakavuga iswahili abantu babiri boshaka guhuza bukebuke tuvuze uyu yikora akazi n'uyu uyigwemeza mirimo umwe yavuga ikirundi undi akavuga ishinwa abantu babiri bakorana ibyo gambye dafise ururimi rushaka kubahuza uyu twavuga nk'akarero igifaransa n'igipolitike abantu babiri boshobora guhuza bakicana bakiga uburyo bashaka guhuza uyu nuko navuga ati nk'akarero indimi nzisa cyane ababiri ni ukuvuga rero cyo duhamagarirwa bwa mbere kubanza kwirimbura ukirimbuka ukamenya ati jewe bwa mbere muri bwa buryo bwo gukora amafaranga ndihe hanyuma umaze gutora uburyo urimo kumenya ko swati wowe uri gukora amafaranga cyangwa amafaranga aragukorera aho umaze kumenya ibyo cumi ndi umukozi nimvira nk'umukozi nimvira nk'uko twiwe nimvira nk'ukora bwemeza mirimo cyangwa nimvira nk'indasisere umaze kumenya ko kumva nk'umukozi utegeza gucuma ingene uhindura hano ubya ariko navyo kugira ngo umenye ko ihindura uva gushika hangaha uyimvire nk'uko ni ikindi ikiganiro nzogira na cyane mbanza kwerekana uburyo abantu ivyimvire aho tubikura ingene ivyimvire bitugira abo turibo n'ingene abo turibo bituma dufata ingingo nimwe bitugira abakene canke dutugira abatunzi rero murangiriza aha nkabangire ko ndabemera ko inzoga igano kandi kiza gusigura aba bantu ngene biyumvira n'ingene umuntu yovaha akaja aha canka banga akaja ngaha na cyane kugira ngo umuntu ave muri mugwambe wa mbere aje muri umugwi ugira kabiri hanyuma kandi mugira ko suguma gatoya uyu mugwi wa mbere bamwe navuga abakozi n'abikora twabo uyu mugwi niyo mu bihugu byinshi nibo bantu benshi bagize ibice 95% kwijana by'abantu bakaba bafise ubutunzi bungana n'ibya 5% y'ubutunzi ibihugu byinshi babifise mu gihe abantu bo mu wa gatatu n'uwa kane baba abagizwe n'abantu ibice 5% by'abantu bakaba bafise ubutunzi bungana n'ibice 95% bisigura ko rero mu gihe abantu benshi tukiri hano tubwiza gukora ishoka byose kwiga gusoma kugira ngo tuze kwiyumvira nk'abana bantu kugira ngo isi tujamure ubutunzi tuba abantu bamwe tugira isi nziza y'amahoro kuno munsi ugiye kuraba isi irakeneye kabisa abandi bantu bahindura ivyumviro navyo ngo ivyumviro bihenge tumeze kugira ngo twubake isi nshasha rero ibi biganiro cyane bimuri kugira ngo dufashe bene wacu b'abarundi iyo umuntu wese ahantu munsi umuntu agenda dufasha kugira ngo aho uri uzotera imbere maze bose buri wanyu uzuteza imbere ari wanyu uhereye na cyane gusanzwe uri kuko uteza imbere ateza imbere aho usanzwe baye hamwe y'uroye kandi ugateza imbere nabo usanzeho ngira ko ndabashimira murakoze kiganiro mba cyagufashije gisangiza abandi kandi nimba bonye cyo dushobora gutosora mu byandike muri commentaire kugira ngo dufashanye kuko turi ngaha kubera mwebwe nabwe muri kubera twebwe murakoze